je m'excuse bakunzi ari show chérie bakunzi ari show. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyunda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akozwe ku binga budasanzwe. L Trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikozwe ku binga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success. Hi guys, abakunzi ba Ami Show TV kuri micro ni Christian comme sanzo mwenyene. Uno musi ndi kumwe na ma copine Ella barakuziye. Wewe bamaze kumenyera. Nizo kurinda kwipresenta ni Ella musaye mumenyere. So ntaraja kureba utari yabona mukuri yabona wabikoze naho merci beaucoup ndagushimiye haba si iyi video iza kwa yakuryoheye ntibibagiye kutugira like hamwe na commentaire hamwe na share Rose comme d'habitude kwanza nkuko mumaze imisi mubibona ni quiz nyene twanzanye na quiz Ella ndamubaza ikibazo umva ndatoa agapapuro nkamubaza ikibazo akishura akiraniwe naho ndaza kumubwira surprise muraza kwibona ico nza gukora turagira rira kandi no musi nibibazo by'ubwenge nibazo by'ubwenge cyane bishura abantu bafise nyanza bafise nyene ibintu byinshi mu mutwe rero niba nshaka yuko mwese muza kuba muri ready kudukurikirana kandi ndasabye mwese mukurikirana ikiganiro gushika gihere please shikagihe kandi turaza kumvira bishikaje namwe mufungukire nibaza ntituzi n'ingene bimeze bisigura yuko natwe ngaha anya turaza kubasuka j'ai hâte la fois passée ni tangura nawe rero va commencer vuga inga mu Cyongereza inga dog a dog. Bon, c'est ça, ouais, c'est go ingwa. Basha sindo umwongereza. Basha umunsi rezo ninde. Uvuga mu president muri Chine izinagiwe. Ego mu president muri Chine. Imana sindiyentereza je na perezida muri Chine bari umutima munyi yatamye gutora surprise no kubikora netugirene twabahinde ndakongere neza nkoreba agreement yananiwe nacho tiwa nacho tingumunani ibibazo je n'ubu sindamutahura reka turabe umunsi mukuru w'abakenyezi w'itariki zingahe? Le 8 mars. Yaryoshe vuga sida mu majambo menshi. Rindira ngana nacu majambo menshi mugasi sida amajambo menshi. Uno munsi la chance est de mon côté, la chance est de mon côté. Syndrome imminent. La chance est de mon côté. Ok, c'est ton tour. Nustawera. Yo, imene n'intama ni iki cokwica ikindi. Imene n'intama. Imene n'intama ni iki cokwica ikindi. Haji imene ni imene.
impene we ese ari impene zifise amanyama impene yo kwica intama mubiriza guys icyo kintu kiramunaniye murabizi yuko intama n'inka irayica kubera ibintu byo gusekana intama igusetse ntugira ngo nico kimwe n'impene rero naze intama yewe ngira tore ela okay oh la la mama where is my mom okay ela nukuze none jobo nasagute ndakubwiye ati dusa nk'abahindi aiwe ashino munsi kwe umugore w'umukuru w'igihugu ca Zambia yitwa gute Ntacuzi vraiment ntacuzi n'Imana yo ntacuzi ok la chance est de mon côté nubwo bamaze kumpezagana ntacu zirindira hewe nukuri muzanjye ubwira Imana Krista ndawe imbwa n'impene ni ikihe kizi kwiruka gusumba ikindi imbwa imbwa yacu ingene yiruka urabizi vuga imeza mu congereza imeza table ndatera inkuru je muga kare wamboneye igihe c'intama n'impene ntituzi ico arico kirya bamboneye mwese murabizi basi saba basi barabicura muri comment ego vra muze kumfasha mucishure muducire inozeye hama tugize nitwasubira iyindi quiz aducansiga poudre ego ndamwishure sawa umviriza ndabagiye gaje ndazitwara intama mukurikirane basha nabagiye ndabafitiye surprise nyinshi tubafitiye surprise indira uba mukurikirana ikiganiro mbasha hagati y'umugore n'umugabo habyarana jiga manje nagiye kuno munsi havyara umugore bien sûr si mama yatuvyaye reka rindira ndamusige guys ntimuzi ko habyara umugabo avyara gute umugabo avyara gute ni sperme hajya indani rero nugenda muri maternité kuvyara umumama aribaruka oya ndababaza oya je mumfashe oya nindiya baraducira urubanza ndababaza none muri maternité haba hariyo papa cyangwa hariyo mama ariko aribaruka hajya aribaruka niyo mfite yavyaye yaje maze jina bavuga yavyaye umugabo guys no muri bisi umugabo gute no muri bisi no muri umugabo umugabo bari mu gitanda babizi babizi maternité hajeyo mama oyaje maternité hajeyo mama mwese wavyara hajya aribaruka aikameza ndagusaganye neza ndasavye ico kintu muze kwitubwira kuri commentaire mudufashe kwa nzobimwisho bibaye vya kabiri mboneje hazari umugabo by'ukuri afitiye inzigo umugore gusa ni nka aratwara inda chérie do you see bamuhaye turabe ico ni igitabo Laba, igitabo okay dufise ikiraro dushaka kujabutsa impene ifisi uratse Kirundi hewe Kirundi rero ni ngorane jewe n'isombe muri ivyo bitatu imfizi n'isombe muri ivyo bitatu wotangura kujabutsa iki mu kubijabutsa uragira uburyo bwose atanakimwe kirya ikindi dufise isombe imfisi ni imfyisi Kirundi imfyisi twase ntituzi Kirundi imfyisi impene muri ivyo bintu bitatu wotangura gutwara ikihe utwara kimwe niki wotangura gutwara kimwe danwa
iyo question kwanza isubiremo. Bon, guys, ikintu kwanza ni kirekire. Bisaba rero umuntu azi mind. Rindira ko witegura abantu ni babaya guys. Abantu ni babaya. Basanga ndagitoye. ariko isigura iki Narindira dufise ikiraro. Okay. Bon, dufate jewe ndi mfise imfyisi, impene ni sombe. Isombe mbere isombe zijya barya. Isombe zijya barya none impene irarya isombe siko kandi n'imfyisi irarya impene sivyo Ifisi niriyo. imfyisi siriyo guys imfyisi niyo ni intare imfyisi ni nka mvuge ko ari lu imfyisi ni lu Witugiye muri commentaire. Kirundi twese kiratugora. dufise isombe dufise imfyisi dufise impene sivyo impene iki kibazo mu mbabarire turagiteba ko kubera ni ibintu bisaba kwiyumvira siko Reka kudutevya rero. no turiyumvira abantu reka aba bantu si beza abantu banditse ibibazo si beza vraiment si beza umviriza impene uyisigaranye n'intuze n'isombe irarya iyo mpene irarya imfyisi irarya izo sombe kubera batubwiye ngo ntihagire ikindi sasa rero ngene ndabibona nobigenza notangura kwanza kujabukana Isombe. Ngira notangura no twistari no ni birebire ibintu ni byinshi guys ni byinshi notangura kwanza kujabukana rindira wojabukana kwanza intuze isombe. Okay, isombe uzigejeje ukaca usubira inyuma ugatora imfyisi Kizirya. sawa Kizirya. imfyisi ni igisombe Oya ifisi bamaze tugira icarico. imfyisi ni lu ni nani imfyisi ni lu Oya, iginyama je mon permette no kuri. Je maze kariya ngo no kuri ndakubaza. imfyisi ni lu kandi imfyisi ni ibikoko. Niyo mpamvu rega uwakibagije ngeno cishura reje nuko kinaniye murafasha muri commentaire bansige na puzi nyene nta kundi ariko nyene ndagerageza kucishura. Okay, dufate ngaha anya dufise utuntu dutatu dufise imfyisi dufise isombe dufise n'impene. Je kubera ndi ngaha hagati imfyisi nta na kimwe corya ikindi cantangura gufata nkajabukana impene siko ya mpene ndayijabukanye sivyo nciye ngaruka ndatoye imfyisi siko ndatoye imfyisi ndayitwaye ya mfyisi ndayishikanye obo nshiranye obo ya mfyisi nciye ntora ya mpene ndayisubije inyuma siko ndayisubije inyuma bisigura ko ngahanye nsanzeyo isombe nciye mfata isombe ya mpene ndayisize kandi hakurya canke hakuno hama nciye ngenda ndaciye ntwara za sombe ndazitwaye ndazishira hakurya siko ndazishize hakurya bisigura yuko ya mfyisi gishira kurya za sombe n'ubundi kubera n'ubwa mbere nazisigaranye isombe yakisene nayisigaranye isombe n'ubunye ndayisigaranye isombe nkaca nsubira inyuma gutora rero ya mpene nkayijabukana nkayishira nkayijabukana nayo nyene bikaba bitatu bikaba bikwiye twaduhejeje kujabukana. Ibintu vy'uyu mukobwa birancatse. Biragucanze nyene byenzi yo kubera kumva biranje ndamenetse umutwe ariko nabitoye c'est sûr yagerageze ko utaciye kumenya ifisi hariyo araciye naco ni iputu citsiga no iyi ni trisheri. Okay, reka ndamubaze nanje kimunaniye ni fraîcheur twabaye bama fraîcheur. Okay, vuga akabare mu Giswahili. uyu muntu akabare kabare
kule pale wananywera nzoga. Wewe ndabizi ko Kule pale wananywera nzoga. Nivyo birarenze. Kule pale wananywera nzoga. Akabari. Umuntu n'umwana mu arasita basingisharije. Ni ba. Tunaenda mu bar. Tunaenda mu bar. Reka ndagusaganyirize neza maidi. Basingiriye akagongwe basi. Ndagushe. Wowe wangiriye akagongwe reka. Ngaha baraza kumenya. Ndatamura bamenye. Kaza tumeze kunye. A condition. Tumeze uku. Acha badufotora. Tinyi barabara. Okay, COVID irabaho niba. Kibazo. COVID irabaho cyane. Sigura rero ngo sigura. Irabaho kubera wewe warayigwaye yarabaye COVID guys yamaze indwi zimwe muri confinement ndabeshya nta nindi si kagenda avuze ubwumane yaje basi amahoro yavuye kureba ego mwako none Sasha guys Sasha inkoko nirigi hatangura kuba hiki rega wewe umbajije kabiri eko he umbajije ntacyo saganya ndagatora inkoko nirigi hatangura kuba hiki koga n'umwana mubi inkoko nirigi hatangura kuba hiki iryo rigi rizoza ryakorokeye mu ijuru ryavuye mu ijuru uko nayiza kuza iva hehe jigini kiba inkoko batisha muri komantere mugabo urabyumeye ko ibyo bintu bitabaho okay irigi niryo ritangura reka niyesike Imana yarakorewe irigi ntiryameneka reka cyakoreye inkoko yakoreye irindi yakoreye irigi puf hacavamo umusi icicika inkoko byabundikiriwe n'igihugu kugira ngo habe Imana yonyene Imana ni nkuru tega arindi quel joli visage wow bataje ndiko ndakuraba ingene usa okay nga ela naje reka tekana wari washitse bwisimbira tekana okay ndakigarukanye umukuru w'igihugu cya Zambia oya cyane cyagaruka okay Samandari yarabayeho cyane ntiyabayeho Samandari ntiyabayeho Samandari no rindira ndiko ndashika ikibazo Samandari yari mu migani y'abasokuru ba kera nuko bavuga ati ngo impyisi ivuga kandi iyo mpyisi tutigeze bayibona Samandari nabo bavuga ngo nagakwavu kavuga kandi bitigeze bibaho afite n'umwe bizi shiji yakoreye ikirundi je sigura yuko turagushaka putro kamwe cyamwe basha guys ngume nko mudukurikirana moro tufite ama surprise menshi à la fin rero muraza kubona surprise rero tubafitiye à la fin Giswahili rero umbiriza vuga ikaburimbi mu Giswahili barabara kule pale wanapiga muduga barabara ni barabara na barabara kule pale miduga inalengana kaburimbo guys Areza kumbona ko areza katagisoma uri kuri hanagura ndagusigira ico babarira basi ngiri ikigongo okay c'est tantôt barambonera basi no ndakubona rusamaso kwa wira reka just show no kina yes okay sasa kubona vuga abami batwaye Burundi sha
Antuka bose n'abami bavuze abami bavuga kandi abavuge idea kibondezi hariho umwami yitwa Micombero, hariho umwami yitwa Mwezi Gisabo, hariho umwami yitwa Ntare Saint, hariho umwami yitwa agasore yari umufaransa oya rindira, hariho umwami yitwa Ntare Katwa abami nabo dia ndagutsinze sindi ntavuze nyene ntare rushatse cyambara ntama niwo wa gatanu. Okay, twagiye ntagira igiswahili igaruka bindira vuga amashirahamwe atanu uzi mu Burundi akora amasabuni atanu. Okay, savonor Savonneuse. Yes, way. Ma. Savonor basha, savonor yonyene yonzi. Niyuzi, sigura ko ucuza. Ye basha. None nikosa ryanje kuba nawe. Gira sige no kumunwa. Gira kuja. Gira. Ngize gutyo. Ndibona ngize gutyo. Kanumba yapfuye itariki zingahe? Moshe Ravi. Dara ko ntagora. Abanyisha no kuri koze. Yesu. Nakiri cyose nk'ikigabaje. Nakiri cyose nk'iki. No ku maso vraiment. Yesu. Nenda ukaniye cyane. Kisa no ku maso. Wow. T'es vraiment belle. T'es vraiment belle. Quelle beauté. Quelle beauté. Quelle beauté. Basha, ngume mudukurikirana vraiment. Wereka gusa. Ntamwe ntimubizi namwe Alafa rero. Mubivuge kuri mubivuge namwe ntimubizi ababizi nimubivuge. Okay. Ye nk'ubibara baranza guca muri ibi. Mu gusenga nirihe jambo utanguza kugira uvuge ayandi akurikira? Ijambo ntabwo muri Bibiliya guys turabakristo twese nihenda mbeshi atonje nirihe jambo jewe nyene Krista je ndi umukatolika ijambo ntangura kuvuga ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amina ndahejeje iryo niryo jambo ntangura simvye urarusimvye shima Imana Mwana wasigeneza we umva okay aha isi irazunguruka cyangwa irizunguruka atanga ikimenyetso ico kiroroshe ataciye kushira wihura cyane guys jewe kenda ciye ubwenge nuko bimwe biko biransuba iki ntizunguruka ndaguteye inkuru ari isi ntizunguruka hazunguruka izuba sibyo hazunguruka izuba kwanza wize he uyu unya ikabona globe terrestre iri kunuzeya bakazungurutsa gutangura ikirazunguruka iki kintu turagi no isi sizunguruka hazunguruka izuba oyaha erega ubona ko wize iki la terre on va tourne autour du soleil urumva ni isi wize scientifique c'est le soleil qui tourne autour de la terre. La terre tourne autour du soleil, vache. Je vais changer c'est sûr. Non, mais tu es sûr que ni gishona abse. Ega kugira ubone inoze izuba rigira rihinduka niko ukuntu isi izunguruka. Izunguruka kandi tutari ko
turazunguruka ega turazunguruka navyumenya nira nkubaza akanyegere kandabaye example akanyegere kakuriko kari ngaho ukadeplasa ukuboko gute karamenya ko wideplashije karamenya ati ene nahijije wowe n'akanyegeri wabyo kwisi ndakanyegere kuko isi ni ikintu kinini nitumenye ukuntu rero yagize abantu bose batuye ngaho kuri iyi si ego ntibamenya iri deplasa igenda uko autour du soleil cha biziki Simbabari basi mbabari mama ibintu Yesu noca mpamagara abigisha banje bose bakaza bakambwira ejo bateri blague nisi basyo reka rero nawe ndamubaze ihende isaba ihende turabe umugore ayankaniye umukuru w'igihugu ca Congo muri 2020 wo muri 2020 yitwa nde nyene urabizi yuko kwanza urenteramo ikiganza cyose ko nta blague nawe nturi kurambabarira ntari karambabarira nawe ndamwereka nyaruka amazi ufunga shana makiyaje utaha yaheze reka ndagusaganirize bacu basasaje okay aho bigenze ndagumukora kuze kefer none je niyakiriye vraiment wosa neza jewe nta place nyine sigaye okay preference ko bahora guje gusoma ineze yego rega mara nyine mama none ngira izina ryo wakoze Facebook izaneshe bambi umukuri kw'Imana mutureke aho zarize je aje kubyangize banda yega n'uramukina la vie est compliquée turaciyumvira ibintu baje kumbira ese mwayibonye elle est vraiment très belle elle est vraiment très belle kushiramo inzigo kikaniza kushiramo inzigo wo I t'aime wo I ndabiheba ndabiheba haguruka vuga impene mu Giswahili hewe urigishije sivyo tukiresha kibazo vuga impene mu Giswahili nange mu Giswahili ntiwombesha nguo ni muzi hene basha kwa Kiswahili atajonzi mama naba nakubwiye nyigisha Kiswahili raba voila rega ari inzigo hari yakiriye hanyuma ntwenga baranzi amenye havasa uza gusanga asi ifoto unatatuga ngo okay ikwizira ryose byabara twazo twasha nk'utundi kwaza vraiment bikakunanira no kuri mere ihuranye n'Igiswahili ataconzi mbuzi ne nk'utubona mbuzi vraiment ne nkunda tamuhira akia Mungu tuliishi nani makongo tunajua mbuzi lakini wewe haujui mbuzi unasema nguo ni hehe mon chéri wawe je dis bien mon chéri wawe je dis bien mon chéri wawe mukundana mwokwemera kagukorako urumva nende nudabasheje narabyanga kugira akugirire icizere kumukunda ego nihe basi bwage abone he wenda nizi bwage icizere kagukunda ndarize kubera birarijije nihe havuge ikarira umviriza nihe umushiri wawe je umushiri wanje ahantu yo gukora nihe
ni he ushobora twereka ni he umviriza rero ndababwira umviriza jewe umushiri wanje ni musanzwe igihimba canje cose c'umubiri kiri presiyo iwanje kiko ndamuretse rero agakora ku gihimba na kimwe c'umubiri wanje vraiment aca yemera ko ndamukunda kuko si kuri si bya bose oya ni hehe basi ahantu mabere nabwiye nkoreka no ntubona uri umusheri wawe kuma ndacafuye ndacafuye turakunda basi umutoza aracari twinshi guys ivoka ry'imbwa rikoroka rigizene rihiye ngira ingene baramukanya mu gishinwa après midi ariko warabaye muri Chine ndakubaze oya no ushira muri stati igishinwa amazina ndagi nariske ndivuge ngira avuga après midi mu gishoni ni hao ni hao ni hello ga okay ni hao ma basi ni hao ma oya ni hao ma abakizi bose tukudubwira ni hao ma niza kuntuzeya niza kubashinwa haja mu kigo rero anta ni hao ma ngaho oya bona kini basi kibwe mu kidagi guten tag oya nanuzeya na premidi ngaho oya bugari nagitoni ni hao ma reka tegeza Sasa aramboneye reka nagitoni ni hao ma oya sa ndindire c'est quoi l'affaire sawa mais toi oya bon après-midi c'est gachike mu bishimwe nigeza gitora vuga umushefu wo muri quartier yaguterere itsinga yaguterere chef de quartier yitwa Innocent chéri yitwa Innocent abaye ugira umubazi yaba oya na nshaka kugira yitwa Innocent niko yombesha ntazo bamenyereye muga n'umuntu muri hano yomya kuko muga n'ivyabya abanyabuterere tuzi ibiganza basi muca mwumvugira muri commentaire akora azi utaragira subscribe ushobora kukiraba iki kiganiro cyose rero ndababeshe rero mubyumve okay mwahanga mbwiye subscribe ha murabe ikiganiro cyose hano mushaka ko jeme kwanda mutaranakira kiratese okay imbwa iruza canke ntiyuza je sais pas ico gisigura ni gisigura iki iruza kurambaza oya nanjye iruza ntiyuza kubera iki bakibajije vuga ntiyuza kubera iki zana bakibajije no ntiyuza gute wowe uvuga ibyo wishura ibyo utazi basi nta byazi rega nta byazi ukivyo muri commentaire nkuzi impene n'inka navuze ntiyuza none cyangwa rero navuze ngo ntiyuza kuko uratomboresha amazi rega ndabura naho ndagusiga aho ndagusiga rega sije kana kubona akabiri na kamwe uba na kamwe gasigara na shokora shaka utahe usa na blanc abete je niho ndagusaganiriza neza kisi yakurira rega nuko nyine ubuzima bumeze uravuye compliqué nuko nyine ubuzima bumeze reka kurira abateri inkuru rero ejo nzobyuka mfise ibihere poudre inkera ibihere poudre fondante nga nakundi nari bwasuku kuva n'akavuga nk'ikira umwana nakira nkasuku nari sinigeze nigira n'ibintu byo kwisiga ibipudre nk'uko ubu mugabo ndabenda ibintu iyi ni hotudaje twagiye okay vuga umupresident wa mbere wa Amerika nyene urumva yatanguye gutwara mvuga izina ryiwe Obama yatanguye gutwara Obama niwe navutse mbona none siwe nawe reka kugirana umutima w'Imana nisi ko shaka turagwana nuko Imana kugira ibintu nk'ibyo ndatwana ukuri kubangu
neza pole basha acha nyola nukuri koza siyoye teka nashe sishaka kubona umubiri wa shokora nahawe siko yaravuga anana meya ndimba medini gute yo ukuba akabiri yo ararize mamaye sawa Kiliman anyway mu maso hahetse Océan na rivière bitandukaniye he mani Océan ni océan, rivière ni rivière. Rivière, non, quelle est la différence? La différence. Océan ni iki rivière ni iki Rivière na mazi, n'uruzi. Océan naho uruzi n'ibiziba rivière. Arabeshe. Ingo none Océan ngo n'amazi ibintu biravugira ngo Océan n'amazi matonya. rivière nayo si cy'amazi Afitiye. rega oya rega ni mu maso haheze ngira murabibona basiko mu maso haheze Ndabazi. Oya. rega kandi ndakubabariye aha ndagusize bikeye Ndiko ndarira. nyene shaka kurire Sikundizwa niwe. Ndizwa n'umuyaga. oya arize rega bashamusize nyarutsa Sakurega kwa mama. nyarutsa Aziwe. Bibiliya yanditswe n'umuntu umwe canke benshi? byinshi ko ari benshi ni benshi banditse Bibiliya cyane birasobanutse Kubiteye si umenya. rindira wewe rindira yo mu perezida atwara ubu Amerika nawe Amerika. atubeshe twumve Ndabatera inkuru. Nindarinda mbwire. Amerika ndagutera inkuru urazi ko ari continent. sawa basi natuvuge gute Amerika ni kontinent sawa None gute woba umuperezida wa Amerika? Babajije Amerika. oya birumvikana ari Amerika igihugu cya Amerika kivuge ikibazo nishyuye umuperezida wa Amerika muri Amerika ni muri Amerika tuzi ko hitwa muri Amerika bisigure ko ni kontina umuperezida wo muri Afurika jewe igihombaza no igihe yambaza umuperezida wa mbere yatwaye Amerika niwishuye navuze Obama ko cananiye nishuye ariko muri commentaire nigeze gusiga igihe yananira turasigana igihe yananira ndarevye icara gusiga ko mu jewe ntakuze kontina ngenda gutera inkuru ni continent igihe je wambaza nkavuga Obama kucishura niwe kucishura yananiwe kucishura ingo mbega kazosi yo mama aza kuvuga ko nabigiriye yari hododaje kako turasubiza mu bwana turaba ingene bimeze ingene byari bimeze jewe mama wanje n'umunsi arankubita akankubita ucuze muhira mvugire kwanza ni nije nani kwanza oya kandi iyo uhejeje kunsiga kunda kubaza yego nyine rero yega biraryoha gusiga vuga umwami wa nyuma yatwaye Burundi Sintare 5 Ntare 5 none so ya Charles Ndizeye Charles Ndizeye yari umwami basha urasaza we aho ndagusiga navuze ko wavugiye nyine sinyaga ko Burundi Teka nirabire ndakwereke Nubwo yombesha vuga service mu Kirundi service kivuge mu Kirundi gufasha gufasha gute hama aide nayo none si service ndabwiye
Bagire ede c'est la même chose. Basi ni gute wewe? Ede nayo. Ni gute? Nico kimwe. Ede na service cyo kimwe. Okay basi. Kindi basi wewe. Kindi commentaire. Oya none comment nakivuge none. Ede n'ubufasha mbwasi afise. Sinini mpamvu niho ndaguteba. Iyi poudre itakwereye ko sisho. Benaragi mama. Mabere. Oya. Ura. None ko hose ndagana no kumugonga. Agapira ndakura. Azomesa. Yambaye ine jemesa. Ayika Mwaguruke muranyeneza nza uko kuru kw'ipantaro. Ni twese. None sawa rero icara te. Ouais, c'est quoi l'affaire? Enyaruta baza. OK. Lazaro muri Bibiliya yishwe n'iki? Yaragwaye. Iki? Nangwara yiwe bavuze muri Bibiliya. Bavuze muri Bibiliya. Yishwe n'iki? Yishwe n'ingwara. Oya. Ntibavuze ngo yaragwaye malaria ngo canke sida. Ego. Oya nukuru mvira ntati. Ukitubwire we. Kwa Lazaro. Yari umukozi wa Yesu. Afatwa n'ingwara. Yari ingwara ntibavuze neza. Yishwe n'ubutunzi ahubwo. Wewe nusoma na Bibiliya. Ndayisoma. Gaje ndumukizwa. Umukizwa iyi Bibiliya ntizakunshika. Abo yewe ntegerezwa gushikana. Mugwe muraba gusa tugira duheze. Mugwe muraba je mutwenge kukanyuma mu ndabire jo y'umukobwa. No usoma Bibiliya. Munyuma tubafitiye surprise. Umunsi mukuru w'abakozi uba itariki zingahe mu kwezi? Ndatashe muhira. Chaha. Nibiruka. Ndatashe muhira. Beni, egasinyira mw'ishuri. Le premier. Le premier? Oya chagaha. Le premier. Chaha. Nisi le premier mai. Quoi, nafuse muri avril. Oya, nico nyine rega. No nyine chance. Ni le premier mai. Chaha. Ndavyi ni le premier. Kwindwi, le premier. Ndabazi ko nzigira le 30 avril muri Anif. Hariho agakonje ka bakubwiye yuko ngahanye two turasamba reka ntituko turasamba bazi ikibazo hamwe baraza kwishura naco bazi ikibazo ngahanye hamatutahe Yesu ni Imana reka sha nakubwiye Yesu ni umwana w'Imana Yesu ni Imana ubusuma Yesu ni Imana Okay, tugatwaje ikibazo ca nyuma. Mbwire kwandi ngene. Bote. Ndabereye agafoto bazi. Foto. Shushu na shushu. Urira. Bazi ico kibazo yetwe. Okay, ikibazo ca nyuma nimbwira izina ry'uwakoze WhatsApp. Izina ry'uwakoze WhatsApp. Izina ry'uwakoze WhatsApp. Ntajuzi. Izina ry'uwakoze. No, jeje nisishaka kubyemera. Ngiye kamera nishaka kubyemera cha. Guys, izina ry'uwakoze WhatsApp. No, gute ashobora. Je m'excuse, bakusha arisho. No. Chérie. Bakunzi ba Anisho. Papa wanje ndamubwira iki? Mama wanje ndamubwira iki? Regarde pas. Nzubwenge ngije. Mbirize cyangwa. Oya. Changaha. Je nishobora kugira ikibazo cyanyuma cyamunaniye no cyamunaniye tugira Amisho TV. Ndakunda cyane. Uwaravye ikiganiro ntiwibagiwe kugira like, commentaire, share, hama uyabone. Yego mbabarira abantu. Bon. Turabakunda gose. Kandi n'Imana ibarezage kuba mwaravye kino kiganiro. Ibibazo byatunaniye mu byishimo muri commentaire, hama ntiwibagiwe kwiyabonesha.
kandi iki kiganiro kizobandanya muzoguma mutubona tugira amakwizi tubazanira bishasha amasure apana mugabo kubusuma nk'ubu apana kubusuma siniba zamani jamani unako nimwishure yahora twisha anyway we love you so much shanje sinatwisha. Urashaka amakuru mashasha meza kandi agezweho? Fyonda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akozwe ku buhinga budasanzwe. L Trending iriho ku bwanyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikozwe ku buhinga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success.